Mwaramutse umwe mu bantu b'aba YouTubers bafite novuga ko bari controversial kuri YouTube mu birabure ni umugabo yitwa Frank Zanu ni umubeninwa ndibaza d'origine mugabo aba muri Amerika afite ubwenegihugu bw'Abanyamerika kandi ari umumenyesha makuru muri kahise kiwe. Afise YouTube channel yitwa Zanu Project Rethink, hanyuma akunze novuga ku guchallenginga uko abirabure dukunda kubona ibibazo by'iwacu na cyane cyane ya culture yo kublaminga ngo nabazungu ngo ni kahise ngo harashushe, akavuga ati nukoraba muri miroir tukaraba ikintu kitagenda neza kugira tugikosore niko dushobora gukira. Muri iyi video rero yatumiye abanyeshuri babiri, umwe w'umunigerian Nigeria, uwundi nibaza ko ari Ghana, ava muri Ghana mugabo bose bari kuri university imwe muri Amerika. Azana sujet igoye cyane, avuga ngo no black country will ever develop. Ni mu cyongereza ngo nta gihugu na kimwe cy'abirabure kizokwigera gitera imbere. Sandute ubu turiko turavugana hari abatanguye kumera umushyatsi b'abanafricaniste bakunda gusigiriza hirya no hino, ariko jewe icyanzanye hano kuri YouTube no kugira ngo nzane controversy. So you came here for the truth. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth! I sent you guys a note when I came to visit, and I said to you that, of course, one of the things that is burning right now is every African country is looking to become developed, right? Because we are the only continent that is labeled as underdeveloped countries. Atanguye umva yahamagara abanyeshuri babiri avuga ati bagomba guharira ku kintu kijanye no gutera imbere development mubera muri Afrika. Buri gihugu cyose ni dutera imbere, murazi no Burundi turafise vision 2040 igihugu giteye imbere, 2060 igihugu kifise imishwarara y'izuba. Reka twumvirize discussion bajya gukora. We've accepted it and we know why, and we've been trying, whether you're a Ghanaian or Nigerian also, we are trying, right? And then I said, well, the effort is useless because no black country would ever develop. Arancintege. Urumva vuze ati ibi vyose dutarataza izi nguvu zose dushiramo n'imfa gusa, useless, nta gihugu na kimwe c'abirabura kizokwigera gitera imbere. Bantu b'Imana ndiko ndakora nka translation, ntabwo translation, traduction, ntabwo ari ndabivuze, no umugabo abivuze no muhizi, ariko tujya kumva raison abituma avuga uko. Let me explain what I mean by black countries, meaning the 54 that is on the continent, the 13 black countries in the Caribbean, the black communities in the United States, in UK, or wherever you are never, ever going to develop. This is depressing, c'est déprimant. Donc bavuga ati kandi ntabwo ngo ibihugu by'Abanyafrika gusa, buze ibihugu biri muri Afrika 52 nta nivyo narinzi mwana cyo 52 ngahe vyose uhereye kuri sinzi gituma yanashyizemo, sinzi ko black yashyizemo Saharan countries bijya by'Abarabu, cyo mbona Maroc gihagaze neza uko ndavyumva, hanyuma ari kugashira ko muri Caribbean karere zireka hayibu menga harimo ibindi bihugu 13 nuko babivuze by'abirabure, hanyuma ugashira ko abirabure black community batwebwe bari muri Amerika bahise kera, bari muri England bavuye muri Caribbean no muri Afrika, abari muri Norway ntiwombaza, abari muri Australia, donc bose kuvuga ngo we will never develop. Muga ko bize countries, je no fata country juste ibihugu ko muri 54 biri muri Afrika na 13 biri muri Caribbean. Kumbore ushatse kuvuga ama community were black communities, not black countries. You also explain what you mean by develop, like in terms of economics or technology or... Okay, aho bonera umuntu abantu bafise ubwenge buke cyane maronetete afata terme yumvikana akavuga ngo mbigushatse kuvuga iki ngo ronde kuidefinisa, sinze ko ari byo biga mu mashuri y'ubu mugabo developed nta muntu yogoma ko ngo vuga definition yacu ngo ushatse kuvuga iki. Iyo uvuze ati ibihugu biri sous développé we know transversatse kuvuga tutamavuga ngo mbega ngaho ushatse kuvuga iki. Ibibazo mbona kumbura bari karabaye ngo umwanya kugira ngo aronke inyishu mu mutwe mugabo ibinazo nibibazo de maronete yuri kurakora interview.
Very good question. I was going to throw that to you because all I keep hearing when you turn on to Facebook or Instagram and it's Ghanaians or Nigerians or Sierra Leone's, our country must develop. Tinubu is a bad man today because he is not moving Nigeria to where it must go. From the 60s, all you've been talking about is we accepted the label in the 70s as underdeveloped countries. We did. There's no debate about that. We use it in our IMF applications. We are third world underdeveloped countries. So that. Okay, donc sinuvuga ituma yariko arakibaza birazwi ibihugu vyinshi bavuga ngo biri sous-développé, en voie de développement, tiers monde, bon ni lebo isanzwe izwi. Ushobora kukontroversa kubera kenshi na kenshi usanga ibihugu biri muri basket imwe mugabo bidahagaze kumwe surtout uvuze nka nijo tubagize ngo le pays sous-développé, en voie de développement n'ibindi. Mugabo iyo navuga ko ari kuba politically correct, ibihugu bitembere babizwi, ibihugu bitembere babizwi, très normal. That's what I mean. So you have to tell me what you mean when you said I'm crazy by saying you won't develop. It means you understood what I meant. Yeah, that's good. Amufashe we niba umbaza ati ntimuzo kugira mutera imbere aje ngo gutera imbere ngo ntibishoboka acha sura kubaza kandi ngo ushaka kuvuga iki no kuvuga wabitawe uvuga ko ari crazy avuze ko bidashoboka. But let's go. Yes. I feel like the African countries, well, for me, I just went home to Ghana. I haven't been home in a while, so seeing the country now versus like the 3 years ago when I was there, I see a lot of differences. I see evolution. I just saw like this morning, I know this is kind of off topic, but I saw like Burkina Faso, they just created their first electric car, like their first local, completely original electric vehicle in that country. That would seem so like far-fetched like 5-10 years ago from an African country. So I do think that development is possible in African countries, even though it might be not even way slow. Well, it has been considerably slower than. Before I jump ahead of you, can you name the company in Burkina Faso, a car company that was established, opened by a Burkinabe, a citizen? What is the name and which cars did this car company make first before this electric car? I can't. You can't. Where did you see it? I saw it on Instagram today, actually. I'm really disappointed. You are in college, and social media is not a place for fact-fetched news or stories. Burkina Faso has not manufactured, designed, and rolled out an electric car. They haven't rolled it out yet, but where is it? They just designed and... Designed? I thought you said people are test driving the car on the streets of Burkina Faso. I did not say that. Oh, so where is it? It hasn't been out yet. No, where is it? Itoya. Who designed it? Well, you don't know. Which company? Itoya. What? Itaoai. And it's owned by who? I might have spelled that wrong. It's owned by who? You don't know. It could be a foreign company that came to Burkina Faso and designed a car and said, we could manufacture from this place. That is not something you say is for a developed country. That's not development. But you also, I mean, it's a sign. We don't know. We cannot use that as an example of what you're talking. I haven't seen it. I need to see it and say that they've do you know how long it took Tesla to roll out one car, even the design to be complete and be a prototype? Okay, ico ni kintu kimwe. Iyo uri kuri social media urabona ibintu novuga ko ari sensation. Aho abantu bari baba activiste bavuga ngo igihugu bakoze imodoka, igihugu bakoze indege, hari umungu w'Igitega yakoze radio. Hariho sensationalism na truth canke fact. Iyo utumwe mu kiganiro uzi guhura n'umuntu ari controversial ntaci ubwenge. Iyo ufise example iboneka nk'uko ugiye ku bintu byawe ko Afrika itari developé ukaba ufise igihugu cyakoze electrical car, ico gihe uragenda ugashakisha ugakitwara amadone akwiye. Donc ugiye ahantu kugira inama nk'iyi ugenda witwaje ama information ahagije. Iyo ubonye akantu gaciye kuri Instagram, kuri Facebook, kuri Twitter, kenshi na kenshi ashobora kuba harimo sensationalism, harimo ignorance, ibintu nk'ivyo. Surtout ukamenya iryo zina, ukamenya ko koko niveau y'imodoka bakora, kuko kenshi na kenshi nk'imodoka nka South Africa irafise plant manufacturing plant assembly aho baziterateranya mugabo ntabwo bazikora. Abari nka Toyota canke VW canke izindi mugabo muri South Africa bakaziterateranya. Ntucuvuga ngo South Africa irakora imodoka. Ikindi je novuga no kuba skeptical, kuba logical, kuba
kwiyumvira kure kuko nko gukora imodoka musanzwe n'akazi gakomeye cyane n'imodoka zisanzwe atari electric ubiravye kuvuga uti bon nta gihugu muri Afrika kirayikora na Afrika du Sud ikomeye nta modoka yakoze mbo ugaca wiyumvira imodoka kugira ngo uyikore wiyumvire ushira amakompoze hagati hamwe uyidesigninge ni ikintu kitoroshye cyane kuburyo igihugu kimwe muri Afrika kugira ngo kivyiyumvire from nowhere ushobora kuvuga uti kumbere ntivyoroshe ico kintu ro ukagikora iyo research wawe hanyuma ugiyakaza kudiskita ufise ama fact. Bon, je ncumvise iyo modoka ngo bakoze muri Burkina Faso nk'umuntu w'umu engineer nibaje yuko kumbure bitoroshe ko mushobora gukora imodoka yewanyu ntivyoroshe en principe bifata umwanya munini kugira ngo ukore imodoka antuka ico sina nayo ko biba bari phone bo siko je nagiye kubiraba en fait quickly ushobora kuraba ngaha ntuzeye iyo bavuga ko ugiye nka kuri internet ngiye aho quickly Burkina Faso Physiometric Car Company is I Taiwan wambaza urumva ko design assembly electrical vehicle like solar powered Sahel model aiming at energy sovereignty. Personally nibaza ko ari kumbure clone ya model yo muri Chine bagaca bakora nka production niko nibaza peu importe ntaco bihindura en fait kumbure gukora imodoka electrique muri Afrika umenga ni miracle mugabo neza ko ataco bihindura kuri overall conclusion generale y'uyu mugabo cyo tumaze kwirandira ko cyane ivyo modoka ya Burkina Faso.